Ako uyu munsi nuko tukinjiye atagutinda. Hari umukobwa ari muri ofisi yafashe umugozi awuzirikira ku mpuzu yambaye. Noneho hari umuntu yakweze umuryango akwegana na wa mugozi uri ku mpuzu umukobwa yambaye, umukobwa asigara yambaye ubusa. Sura birebye abona umukobwa ari gusa. Umukobwa yambaye ubusa. Umva ndaguteye siripirizi. Ndabizi ko utangaye ariko uyu munsi ndazi ko ufise ibyishimo. Kubera umbonye. Umva cane gose ibyishimo urabona nareka kubigira gute n'umugabo. Ako uyu munsi nuko twinjiye atagutinda. Umugabo arangije asatira umukobwa. Ndetse umugabo arangije yugara umuryango. Umukobwa nawe akomeza avuga ati ndabizi ko uyu munsi uza gukunda ibyo tuza gukora uyu munsi. Umugabo arangije aramusatira. Ese bagiye gukora ibiki? Umugabo arangije n'umukobwa batanguye gukora amahano. Ako kanya umugore w'umugabo ariko telefone umugabo we. Murebe witonze. Kandi umugabo we ariko aryamana n'akandi gakobwa muri ofisi. Umva mo mbebe we nindeka guhamagara. Umva manzu reke mwitabe n'umugore we. Umugabo arangije yitaba umugore we. Murebe witonze. Umva mo mbebe ndi ku kazi. Ureke kungora mfise byinshi byo gukora uyu munsi. Umva ndabizi neza ko ubu uri mu kazi, ariko uyu munsi hari ikintu kidasanzwe nkene kuganira nawe. Kandi ikintu ndagukunda sheri n'umugore we. Ntazi ko umugabo we ariko aryamana n'akandi gakobwa muri ofisi. Ndetse umugore waje kuraba umugabo we muri ofisi. Reka rero umugore asange umugabo we ariko aryamana n'undi umukobwa. Umugore nta kindi yakoze yuriye asansere. Aduge asanga umugabo we. Umugabo kubyumva yumva ko umugore we aje kumuraba. Reka rero umugore we azasanga umugabo we ariko aryamana n'undi umukobwa. Urebe witonze. Ako uyu munsi nuko twinjiye atagutinda. Umva mbwira ibyo ni ibiki? Twari ko turaryamana ko ciye ubiheba. Twabandanije. Oya uyu mugore wanje ariko araza. Kungwa iki? Urafise umugore? Kutambwiye we ko ufise umugore. Umva umugore wanje ariko araza. Reka ndebe ikintu nakora kugira ngo umugore wanje ntashike aha ngaha. Ntaza asanga jewe turi kumwe. Mukobwa ntiyarazi ko uno mugabo afise umugore. Umugabo nta kindi yakoze. Yaraje asanzaza ibintu bye. Ariko ahiga impeta kugira ngo ayambare umugore we azasanga yambaye impeta. Nawe ndebere kigabo c'igihehesi. Kigabo cako gisambana n'umukobwa cambuye n'impeta. Gishitse ku kazi camacambura impeta. Gikura impeta abandi bakobwa ntibaboneye ko gifise umugore. Noneho cumvise ko umugore we ariko araza gitanguye kwambara impeta. Nawe ndebere. Umugabo nta kindi yakoze. Yahise atangura afata ibintu by'ibipapuro n'ibibiriti nibagira akora ibiki. Nawe ndebere. Umugabo nta kindi yakoze. Yatanguye guturira ibintu by'ibipapuro. Sinzi iby'umugabo ariko arapanga. Katurore. Ko uyu munsi nuko twinjiye atagutinda. Nongera mbaha ikaze kuri YouTube channel yanyu ya Tavo Entertainment. Umugabo nta kindi yakoze. Yatanguye guturira ibintu by'ibipapuro. Atangwa gutwika ibintu by'ibipapuro. Umugabo asa nk'ari karahiga imyotsi. Sinzi katurore. Umva ese ibyo ngibyo ukurapanga ni ibiki? Ni wa mukobwa ariko abaza no mugabo ngo ibyo ngibyo ukurapanga ni ibyiki. Umugabo nta kindi yakoze. Umugabo yarazanye bya bipapuro bikwirapfumba umwotsi. Arangije abyegereza hamwe muri kakuma iyo kumvise imyotsi. Gaca gatangaza kabwira abantu bose bari hano hantu kababwira ati mwabantu mwe mwese musohoke hano hantu hagera hakumuriro. Yatanguje kwereka imyotsi kuri kakuma. Umugore ari muri asanseri. Ako kanya asanseri irahagarara. Umugore nta kindi yakoze. Yarakanze buto nayo nyine biranka. Asanseri irahagaze. Umva abantu mwese muri no company musohoke n'ingoga kuko umuriro urukuraka
byakabaye byiza mwasohotse kuko umuriro ukuraka ni kakuma kamaze kubona ko hari imyotsi, kandi iyo myotsi ni wa mugabo ayiteje kugira ngo ahagarike ino asansere umugore we ntaze asanga bariko bararyamana no mukobwa bari kumwe. Urebe witonze, umva kutambwiye we ko ufise umugore, we kuba wabimbwiye hakiri kare sinabimenye, ko mburaza ku kazi ugahisha impeta ntitubone we ko ufise umugore. Ni kagakobwa kariko kabaza uno mugabo yahangayitse. Umva ndaza kugusobanurira nyuma impamvu je mfite umugore. Wiyambara hamusohoke umugore wanje ntaze asanga twari kumwe je nawe. Rero ndabizi neza niyo hahera iminota 5 asanseri iraza gusubira ikore, noneho umugore wanje aduge ubundi aze asange ngaha. Nyene mu magambo make umugore wanje aza kugira hano hantu nyuma y'iminota 5. Rero byakabaye byiza wasohotse iminota 5 ikaza kurangira we wasohotse, umugore wanje ntaza asanga wowe ukiri ngaha. Umva ndakwingize genda umugore wanje ntambone. Ngwiki ariko warambwiye ko nkunda. Uya je mfise umugore sohoka. Sinipfuza ko umugore wanje yakubona, kuko yahavura avuga ati je ndamuca inyuma. Umukobwa yaravyumvise, sawa. Gusa umukobwa we yatanga kuvuga ati warambwiye ko nkunda. Umukobwa nta kindi yakoze, yavuze ngo sawa. Tanguye kumbwira nsoko umugore wawe ntambone. Umugore yaraje, nako umukobwa sinzi ko ari umugore, sinzi ko ari umukobwa, yaraje kwidirisha. Arangije afata za mpuzu umusore yaramuhaye ngo yambara agende, arangije arazita azikorora kuri etage. Nyagasani, ariko muko we wasaze, ibyo ngibyo ukoze ni ibyiki? Kubera iki utaye izo mpuzu nkuhaye? Umva rero jewe ndanse kugenda je nta na hamwe ndi buje. Ndaza kuguma ngaha nimba umugore wawe yambona je ntibindeba. Kandi ndakeneye kubwiza ukuri umugore wawe ko wewe uhora umuca inyuma, ko jewe nawe dusigaye turyamana. Ndabimumbwira je ntegeza kuguma ngaha kugira ngo mbwire umugore wawe jewe nawe ko duhora turyamana. Umva wa mukobwa we ndakwinginze umugore wanje ni wamubwira ko jewe nawe dusigaye turyamana, ndaze kubura buri kimwe cyose, kuko jewe nta mutungo numwe mfise, umutungo wose ni w'umugore wanje. Umva amagambo. Umva rero ndakwinginze, soka ndakwinginze, fasha umugore wanje ntaze asanga uri ngaha. Ndakwinginze muko, basi ndagukorera iki? Mbwira ikintu nagukorera catuma usohoka. Umva rero, niwampa amadolari 50,000 by'amadolari, jewe sinza kubwira umugore wawe kusigaye umuca inyuma. Ngwiki niko wasaze? Ayo mafaranga ni menshi. Umva umukobwa amafaranga asabye uno mugabo. Umva basi muko, sohoka ndaza kuyakurungikira. Soka, oya ndabyanse. Amafaranga ndayakeneye nonaha. Amafaranga 50,000 by'amadolari ndayakeneye nonaha. Mugabo yarumiwe. Ariko muko, ese urabona amafaranga 50,000 by'amadolari nza kubikura he? Muko hasigaye iminota 5 yonyene, umugore wanje aza kubashitse aha ngaha. Wapise iminota 5, ubu ngubu hasigaye habwa iminota 4 yonyene. Nutama ayo mafaranga 50,000 by'amadolari, ndaza kubwira umugore wawe ko jewe nawe dusigaye turyamana. Umva muko, sinabyizera ibi ngibi uri kurankorera, sinabyizera. Mugabo biramucanze. Umukobwa wamusabye 50,000 by'amadolari kugira ngo ntabwire umugore w'uno mugabo kuno mugabo asigaye amuca inyuma. Umva rero, sawa ntaco,
nimba amafaranga uriko urayansaba muri kano kanya ntandi mbona noyakura, aho noyakura ni muri office ya CEO. Arafise sefu aza arabikamo amafaranga y'abakiriya. Rero reka ngende muri office ya CEO w'ino company, ubundi ndamwibe amafaranga, ubundi amafaranga ndayaguhe, hama ntuze kubwira umugore wanje ko jewe nawe dusigaye turyamana. Siko? Sawa ndabyemeye ariko ufise kunyarutsa. Ino minota 5 niyaguhera nutarampaye amafaranga ndetse utarayiba CEO w'ino company, ndaza kubwira umugore wawe ko jewe nawe dusigaye turyamana. Umugore wawe amenye ko uri umuca inyuma. Mva muko hinge ndaje. Hinge ngene kwiba ayo mafaranga ubundi ndayaguhe. Nawe ndebera umugabo batanguye kumukoresha kubera icaha kimwe conyene yakoze, icaha co gusambana. Icaha co guca inyuma umugore we. Noneho batanguye kumukoresha. Umugabo yari yiyubashe. Ariko ndebera ubungu batanguye gusuzugurwa n'umukobwa. Kubera ikosa rimwe ryonyene yakoze, kino c'ubuhehesi. Abakozi bose bako barasohoka kuko bumvise hari ibintu by'imiriro birino ngaha mu company, bose batanguye gusohoka birukanga. Rero umusore avuze ati aha rero CEO ndosa amahirwe yo kumwiba ayo mafaranga kuko ndazi ko CEO w'ino company yamaze gusohoka. Umusore yaraje asanga CEO w'ino company cyangwa se boss w'ino company aracari mu kazi, wo ntariko arasohoka. Abandi bakozi bose bariko barasohoka ariko CEO wewe aracari mu kazi. Nawe ndebere. Usore nawe yaraje kumwiba amafaranga 50,000 by'amadolari. Abihujya mukobwa. Usore nta kindi yakoze yarinjiye. Rebe witonze, wumva amagambo. Nyakubahwa. Hari ikibazo? Nyakubahwa, hari umuriro wateye. Abakozi bose bari ko barasohoka, nawe akabaye wasohotse. Nyakubahwa hasohoka ndakwinginze. Hari umuriro wateye mu ino company. Byakabaye byiza wasohotse nyakubahwa. Oya musore, ahari wasanga ari no mukozi yagiye kunwa ibintu by'ibitabi ndetse bijya byuma bikumva ibintu by'imyotsi, bigaca byibaza ko hari umuriro wateye. Je ntabwo nasohoka, je ndacari mu kazi. Kuko jewe urabizi ko mfite ibintu byinshi byo gukora wa musore we. Rebye akabaye wandetse. Ariko nyakubahwa, ndikungerageza kugutabara, byakabaye byiza wasohotse nyakubahwa. Mva musore, nakubwiye wasanga hari umuntu yanwereye ibintu by'ibitabi, imyotsi ikaduga ndetse ibyuma bikibaza ko hari umuriro wateye. Jewe rebye ngibyo ntibindeba, je ntabwo nasohoka ntaraheza akazi kanje. Amagambo. Kandi umusore asigaranye iminota 5 yonyene yo kwibama amafaranga. Mvarebye akabaye byiza wandetse nje nyene. Ureke kungora musore. Mbona urukura namvangira mu kazi. Sasa umusore harababye. Yarazi ngo CEO yaba yasohotse kugira ngo amwiba amafaranga. Ayahe no mukobwa. No mukobwa ntaze agenda abwira umugore we ko basigiye baryamana. Mva musore hasigaye iminota 3. Nawe ndebere. Mukobwa yeretse wa mugabo ko hasigaye iminota 3. Ko numvise hari umuntu avuga iminota 3 yiki, hasigaye iminota 3 yibiki. Ni CEO. Nyene nyakubahwa aravuze ngo hasigaye iminota 3 kugira ngo bakizimya moto babe bageze hano hantu bazimye uwo muriro rukura kamwino company. Narinze nibindi. Gisaza chance kuvaho. Kandi no musore asigaranye iminota 3 yonyene. Umugore we aza kuba yashitse mwino company. Musore yarebye abona ku meza ya CEO hari ibintu by'imodoka.
bivuze ko uno CEO uno musaza yikundira ibintu by'imodoka, akunda ibintu by'imodoka bya cane. Umusore nta kindi yakoze, nyakubahwa hari ikibazo nyene, hari ikibazo cane, imodoka yawe bariko barayiba nyakubahwa, imodoka yawe bariko barayikurura. Ngo ngwiki? Imodoka yanje? Gute ubundi banyiba imodoka yanje nkunda? Isaza gikunda imodoka. Umusore nako umugabo nawe atanguye kumubesha amubwira ati imodoka yawe bariko barayiba. Umusaza nta kindi yakoze yaraje. Mviri hehe? Ko nabona abo bantu bako baranyiba imodoka? Umva, je ndababonye bayikatisha mw'ikorosi. Ari wagenda ukabafata, ubundi abo bantu ukabapfungisha. Kuko bariko barakwiba imodoka yawe. Nyakubahwa, byakabaye byiza wasohotse ufata abo bantu. Umva, abo bantu baraza kwicuza ibyo bakoze. Abo bantu baraza kwicuza ibyo bakoze. Wa musaza yarasohotse. Ico atazi, uno mugabo aramubeshe. Uno mugabo aramubeshe yashaka kumwiba amafaranga 50,000 by'amadolari. Amafaranga ni menshi. Mugabo nta kindi yakoze, yaraje atomboza ibintu by'ipassword, atomboza ibintu nyene by'ibikode biranka. Iyi kode mwashizemwo ntabwo ariyo mwagerageza. Biransi. Mva musore, usigaje iminota mike cane. Byakabaye byiza unyarukije kuko aya niyo mahigwe uronse. Kuko CEO yasohotse, rero byakabaye byiza amafaranga uyamwibye hakiri kare ataragaruka. Umusore akomeza agerageza. Umva rero, ndabona usigaranye iminota 2 yonyene. Hasigaye iminota 2 yonyene. Rero rabugerageze. Hasigaye umunota umwe. Umugore w'uno mugabo aza kuba yashitse hano hantu. Mugabo nta kindi yakoze, yakomeje atomboza ibintu by'ipassword. None yanje ibintu ni ibiki? Kode nari inyinzi, ariko mbona yarahinduye kode. Ngo ngwiki? Ntuvuge ko wibagiye kode. Ntumbwire ko yahinduye kode. Kuko je iminota niyahera, umugore wawe araza kubashitse hano hantu, ndetse naje nditeguye kumubwiza ukuri ko jewe nabo dusigaye turyamana. Rebye akabaye byiza ugerageje kwiba ayo mafaranga ubundi ukayampereza. Simbwira umugore wawe ko dusigaye turyamana. Umva rero, ari wasanga yarahinduye kode. Umva rero, jebye ngibyo ntibindeba. Umugore wawe agira shike ahangaha. Usigaranye umunota umwe wonyene. Umugore wawe aza kubashitse ahangaha. Nanje nta mbabazi reka nza kukugirira. Wapi? Umugore wawe ndaza kumubwiza ukuri amenye ukuri ko wewe umuca inyuma. Usigaye usambana n'abandi bagore. Yarabyumvise. Oya nukuri ntibyakunda pe. Je no mafaranga ntegerezwa kuyiba. Rero musaza kino mbonye yarahinduye kode yahora akoresha nari inyizi, ariko ndagerageje biranse ko rero yarahinduye kode. Umusore nakindi yakoze, yatanguye gushakisha ahantu umusaza yoba yaranditse kode avuga ati ndabizi kujya musaza akunda kwibagirwa kode, rero nta kundi ubundi kode atayandika ahantu. Ari wasanga kode yarayanditse ahantu. Ni kode yugura safe za safe babikamo amafaranga. Umusore akomeza ashakisha kode. Umusore arangije agwa kuri kakamodoka. Umva ndabizi kujya musaza akunda ibintu by'imodoka. Rero ndabizi neza ahantu honyene yakwandika kode ni kubinakunda. Kandi ndabizi neza ko akunda ibintu by'amamodoka. Umusore yegere kwa kamodoka kumusaza akunda cyane, arangije akazinguruye inyuma. Asanga harimo kode. Gisanze harimo kode. Umusore arabonye ya kode. Umva bwa nyuma na nyuma. Kode ndayibonye.
kode ndayibonye. Umusore nta kindi yakoze, yaraje atangura kwandika kode. Umusore yanditse kode irapfunguka, kode asanga niyo. Umusore yapfunduriye sefu, turi faranga. Umusore yasanze y'amafaranga menshi, turi amafaranga. Umusore ariko ariba bosi we, ariko ariba CEO w'ino company, turi amafaranga. Umusore nta kindi yakoze, yatanguye gukora y'amafaranga, ubundi ayahewe no mukobwa ntaza abwira umugore we ko asigaye aryamana n'abandi bagore. Yararebye amafaranga arakwiye ibihumbi 50 by'amadolari. Arangije abiha umukobwa. Umusore yivye amafaranga muri ino company, yivye amafaranga bosi we. Umva, uzi ko ufise ubwenge butangaje, warusigaranye amasegonda 10 yonyene. Ariko reba bwa nyuma na nyuma urabikoze. Umukobwa karishima. Umusore akoze icaha cyo gusambana ndetse cyo guca inyuma umugore we, noneho ndebera atanguye gusuzugurwa, ndetse bimugiriye ingaruka mbi yo kwiba sebuja. Atanguye no kwiba umusore yaraciye bugufi, umusore yari yubaha, ndetse umusore yarafise icubahiro. Atanguye kubibandi kubera icaha conyene yakoze, kubera ikosa rimwe ryonyene yakoze, kuryamana n'ino mukobwa, guca inyuma umugore we. Bitumye umusore atangura kwiba, atahora yiba. Gakuba karagiye gatoya amafaranga, kavuga ati ewana, amafaranga ndayafite. Gusa umugabo arabonye mu by'ukuri ko ibintu yakoze bitanguye kumugirira ingaruka mbi. Atanguye kuba umuntu mubi, atanguye kuba umuntu w'umusuma, kubera icaha kimwe conyene yakoze. Nawe ndebere. Burya niyo mpamvu bavuga ati nta keza ku munyabyaha, ko nta mahoro y'umunyabyaha. Nawe ndebere uwo mugabo atanguye kubura amahoro kubera icaha cyo gusambana. Umugore we yaraje. Umugore we aje asanga umugabo we bari kumwe n'akandi gakobwa. Nawe ndebere. Umugabo aje abona umugore we yaje. Bite switi hati, mon bebe waje? Ni umugore we. Umugore warebye abona umugabo we bari kumwe n'akandi gakobwa. Ariko nibingibi nibiki byabaye? Umuntu muri kumwe ninde? Oya nyene yaje hano, ni mushasha, ni umushoramari mushasha. Nariko ndamutembereza umugore wanje, nariko ndamutembereza. Mugabo atangura kubesha kubera caca conyene yakoze. None nimba wakura mutembereza, kuki yambaye ikoti ryawe? Ni umugore we. Mbona yambaye ikoti ryawe mugabo wa. Umva nyene mugore wanje, umva nyene kuno byabaye nyene. Yaje umugabo atangura kubesha. Wa nyene urebye ni kagakobwa. Umva nyene urebye yantumye ikawa, ndangije ndagenda ndayimusukira. Rero arangije aranshimira, ambwira ngo ndi umuntu mwiza, nitwara neza. Arangije ampa impano y'ikoti rye. Rero yaciye ampa impano. Mpamvu rero yaciye anyambika rino koti ambwira ngo reka ndaguha impano, mbonye uri umuntu mwiza witwara neza. Mpamvu rero nambaye rino koti rye. Hicane gose ari mukuri, aravugisha ukuri mon bebe. Rero nabonye ari umuntu mwiza, naciye muha ikoti ryanje nk'impano. Umva barabesha umugore. Umva rero ukanizere ko tuzongera kubonana. Bayi rero cindagiye. Umugore warabibona. Umugore we yararebye abona ukuntu umukobwa ariko asuhuza umugabo we, bisa nkaho bazinanye bya cane. Umugabo arangije asuhuza umukobwa. Umukobwa waramubwiye ati ukanizere ko tuzongera kubonana. Nyine bakubajijisha no mugore
bamwereke ko atakibazo. Umugabo atanguye kubesha umugore we. Umugore yarangije ibyo ntiyabyitaho. Umva rero sheri, ubwo n'umuntu mushasha mu ino company nako ndamutembereza pe, mbonye ari umuntu mwiza pe. Rero je numvise telefone mbwira ngo hari ibintu waje kumbwira bishasha. Ese wambwira ibyo bintu? Cyane gose mugabo wanje, nari nje kukwereka ikintu kidasanzwe. Ariko ibyo bintu bidasanzwe ndabizi neza ko biza kukunezeza. Umugore arangije amuha ibyo bintu. Mugabo arangije atanguye kuzingurura arebe ibyari byo. Arebe wagwane. Mugabo yarazinguruye. Mugabo yararebye asanga mugore wamuhaye amafoto ari kuryamana n'abandi bagore. Ngo yarabirebye abona umugore we yaramuzaniye amafoto bari kumwe n'abandi bagore. Nawe undebere. Kumbe umugore we arazi kuno mugabo we yamamuca inyuma mu bandi bagore. Mugore atangura guseka. Mugore ibyishimo biramurenga. Yeretse amafoto umugabo we ari kuryamana n'abandi bagore. Umugabo yarumiwe. Umva mon bebe. Ese ano mafoto wayakuye he? Bino bintu wabikuye he? Ninde yabiguhaye? Mombe. Umva nuriya bazuriye. Kureba neza umuntu yahaye amafoto no mugore amwereka ko umugabo we asigaye aryamana n'abandi bagore ni wa mukobwa. Umugabo yarabirebye arumikwa. Wa mukobwa apfayo ari guseka. Umva mon bebe, ese ibi ngibi wankoreye ni ibiki? Bivuze ko byari imipango. Warungitse uwo mukobwa aze angerageze urebe ko jewe naguca inyuma. Kubera iki ibi ngibi wabinkoze? Umva nanje suko nari mbishaka rega. Kugerageza ndebe ko nca inyuma nuko no mukobwa yaca ambwira wewe ko usigaye unca inyuma nanje ndanka kubyemera. Ariko rero niyo naciye mitamwe rero mfata umwanzuro ndamubwira ati ngerageretse umugabo wanje ndebe mu by'ukuri ko umugabo wanje asigaye anca inyuma. Niyo rero umukobwa yaje arangije gufata amafoto muri kumaryamana aza kuyanyereka. Rero narinje kukwereka no mafoto ndakwereke mu by'ukuri ko ubungubu namaze kumenya we kusigaye unca inyuma. Umva amagambo y'umugore. Umva kandi reka nizere kubonye mu by'ukuri kukuri kugiye hanze. Ukuri kugiye hanze ubu nta kintu wambwira. Umva je ndaza kukurega kubura ukuranyagiriza. Ndakwagiriza jewe. Umva tuza. Mbere ubundi yuko uvuga amagambo nkayo manzi umenye neza. Ubungubu tugiye gutandukana je nawe. Simbona uburyo nakomeza mbana n'umugabo w'inyamaswa nkawe yirirwa aranca inyuma mu bandi bagore. Kandi umenye neza ko umutungo wose wari ufise ari uwanje. Ubwo rero niyo tutandukana ngiye kuwukwambura wose. Ubwo nawe rero nta mutungo n'umwe uzaba ufise. Ubungubu kandi birarangiye. Kandi nubwo ibi ngibi bibaye ndicuza kuba narashakanye n'umugabo w'inyamaswa nkawe. N'amagambo y'umugore. Ese umugore waramubwiye ati imitungo yose wari ufite umenye yose kari yanje. Ntaco ntagukoreye. Ariko nawe ndebera ineza unyituye. Kunca inyuma gusambana n'abandi bagore. Ariko umenye neza mu by'ukuri ko nanje bimbabaje ibi ngibi. Kuba narashakanye n'umugabo nkawe. Umugore nta kindi yakoze yaragiye. Ako kanya haraje umuntu ariko aravuga ati ubundi simbona impamvu bandungikira notification bambwira ko hari umuntu yari kagerageza gufungura sefu yanje. Ubundi ko nzi abakozi bose bari basohotse na jewe nari nasohotse kata muntu yarasigaye muri company. Ninde yere yakaragerageza kunyiba amafaranga yanje muri sefu. Kumbe yari CEO yaraje. Ariko ariyumvira umuntu yaba yasigaye muri ino company amwiba amafaranga adasanga wa mugabo yarari mu ino company. Hano hantu wahita uronka igisubizo. Hano hantu wahita umenya umuntu yakwibye amafaranga.
CEO w'ino company yaraje cyangwa se boss w'ino company yaraje, ariko sinizere ko ari we wariko uragerageza kunyiba amafaranga muri sefu yanje. Umva amagambo ya CEO ajabwira uno mugabo, reka sinizere ko ari we wariko uragerageza kunyiba amafaranga muri sefu, nawe ndebere wa mugabo wenda kwizera, narakwizeye ibihe byose, ariko sinarinziwe ko wankora ibi ngibi kubera iki wibye amafaranga yanje. Mugabo yarabye hasi, isoni ziramwica. Umugore bagiye gutandukana, ndetse na boss w'ino company aje asanga uno mugabo ari we yibye sefu yiwe. Ubwo uno mugabo abuze byose, abuze umugore ndetse abuze n'umutungo, ndetse agiye kubura n'akazi kubera icaha kimwe conyene yakoze, kubera ikosa ryonyene yakoze, guca inyuma umugore we akagenda gusambana mu bandi bagore. Nawe ndebere mugabo twasize ariko aramaramara, ndetse n'isoni zamwishe. Ubwo nanje ndakiga ko uyu munsi nuko nguko kagenze. Nongera nshimira abamaze gukora subscribe kuri ino channel, ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Nongera nibutsa n'abatarakora subscribe muyikore nonaha, kuko no ku munsi w'ejo nzahita mbatamo n'akandi gasobanuye k'urukundo kanaryoshe. Yari Tavo nk'ibisanzwe, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.